Bifurije umugoroba mwiza cyangwa ijoro ryiza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Nongeye kubaha ikaze abatwumviriza ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, mboneshakure imwe rudende ibandanya akabashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihutirwa agezweho aravugwa ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero z'umwariko aho tugiye kurabira hamwe ido n'ido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa cyane cyane amakuru yiriwe aravugwa kuri uno munsi wa kabiri kwigenekerezo ya 15 kwezi kwa gitugu 2024 n'amakuru asozera ayiriwe aravugwa kuri uno munsi. Ndabaha ikaze rero kuba twumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Birumvikana hari abatwumviriza baherereye by'umwariko ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Ndabahaye ikaze mwese, dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Amakuru akomeje kugenda aravugwa nuko inzego z'umutekano z'u Burundi ndetse n'igihugu muri rusange bishobora kuzibasigwa n'ibihano bikomakomeye cyane bya Loni, ndetse by'umwihariko ibi bihano bikaba bishobora kuzaturuka ku bigendanye n'ibikorwa bigiye bitandukanye byigendanye n'iterabwoba bikomeje kugenda birakorwa n'ingabo z'u Burundi. Ni mu gihe by'umwihariko abasoda barungitswe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bashobora kuzagongwa by'umwihariko n'amatohoza agiye gutangura gukorwa ku mabi ndetse n'ibyaha bikomeje kugenda birakorerwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Amakuru yihutsa akomeza kugenda haradushikira rero nuko by'umwihariko hagiye gutanguzwa amatohoza akomakomeye cyane yibanda ndetse agomba no kugaruka mu gutoza ku mabi akomeje kugenda arakorerwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Guhera ingwano za kongera kubura by'umwihariko zimaze hafi imyaka ishika muri 3 ku butaka bwa Kongo, aho umuhari wa M23 wongeye kubura ibigwanisho guhera mu mpera z'umwaka wa 2021. Ibintu byarakomeje kugenda birafata indi ntera ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba baramaze kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza ko babangamiwe n'ibitigiri by'ingabo zimwe na zimwe zikomeje kugenda zironekeza muri ibyo bice. Ngaha ku butaka bwa Kongo hari ingabo z'u Burundi zaje guhera mu mwaka uheze 2023, hakaza ingabo zaje mu butumwa bwiswe Sami RDC zo mu muryango wa SADC ziganjemo izaturutse muri Tanzania, muri Malawi ndetse no muri Afrika y'Epfo Equatoria kwa Perezida Cyril Ramaphosa, hagakurikiraho kandi aba FDLR, abazayino ndetse n'abandi bagiye batandukanye ukubisiye abacanshuro abo muri MONUSCO ndetse n'ingabo za Kongo FARDC. Aba bose ni bamwe mu bantu bakomeje kugenda barashyira hamwe gahunda zigendanye no guhangana n'umuhari wa M23, ariko byose byaranze mu nyuma rero kubona yuko atabyo bashoboye ndetse gushika ubu ngubu amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa aradushikira nuko bishoye mu bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye n'ubugizi bwa nabi ndetse by'umwihariko ibikorwa bigendanye by'umwihariko no gufata ku ngufu, gusahura ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. U Burundi burafise ubwoba rero ko bushobora kuzokumanyirizwa, bukaba bushobora kuzohura n'ibindi bihano bikomakomeye cyane nk'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze gufatira u Burundi ndetse mu minsi yaheze ubwo Gervais Ndirakobuca umunyamushikiranganje wa mbere w'u Burundi bataziranda kugarika yabazwaga kubigendanye n'ibura ry'ibitoro, akaba yaraje kugenda avuga ko impamvu ibitoro bikomeza kugenda biribonekeza mu kubura ari impamvu zimwe na zimwe zigendanye n'ibihano byagaragaye by'umwihariko aho bisanga muri kahise ku Burundi. Uburundi rero by'umwihariko burashobora kuzohura n'akaga komakomeye cyane, bushobora kuzofatirwa ingamba zigendanye no kutemererwa kuba zogura ibikoresho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byiganjemo ibya gisirikare bitewe n'ibyaha by'intambara biriko birakorerwa ku butaka bwa Kongo. Ni mu gihe kandi uyu munsi rero haravugwa amakuru akomakomeye cyane agendanye no kuba by'umwihariko Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo hagiye gutangura umugambi ukomakomeye cyane by'umwihariko ugendanye no gushyira ku iherezo umuhari wa FDLR amaze imyaka n'imyaniko ku butaka bwa Kongo. By'umwihariko yarahakora ibikorwa bigiye bitandukanye kandi byinshi bigayitse byiganjemo iby'ingwano, guhitana abatari bakeya, kunyuruza abantu, gufata ku ngufu ndetse no gusahura. Ndetse ku ruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yarahaye umugisha uyu muhari wa FDLR mu nyuma y'uko rero bemeye ko bagiye gutangura gukorana mu buryo bweruye ibikorwa bigendanye by'umwihariko no gufatanya mu guhangana n'uyu muhari wa M23. Ariko by'umwihariko FDLR yarakomeje kugendera bikibazo ku mutekano w'akarere k'ibiyaga binini, usibye kandi kuba isanzwe irakorera ku butaka ngaha muri Kongo, yaramaze gukorera by'umwihariko kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu shamba rya Kibira bifise ibirindiro karabutaka
ibi byose ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda biratera inkeke aho u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza ko by'umwihariko ari ikibazo gikomeye cyane kuri uyu muhari. Mu nyuma y'ibiganiro by'umwihariko bimaze igihe birabera Rwanda mu gihugu ca Angola, mu nyuma y'uko rero hamaze kwemerwa by'umwihariko gahunda zigendanye no gushyira ku iherezo by'umwihariko uyu muhari wa FDLR, amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusomera nuko by'umwihariko n'ubwo bwana Patrick Muyaya asanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aherutse gutangaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko gahunda ziriho arizo guhangana n'uyu muhari ndetse bakaba bawambura ibikoresho bya gisoda. Amakuru yihutsa adafise ivumbi nuko by'umwihariko bamwe badafise icyizere cy'uko by'umwihariko uyu muhari ushobora kuba wozatsindwa cyangwa se ushobora kuba wosenywa. Icyakora bwana Patrick Muyaya yaje kubigarukaho nk'uko natwe tugiye kubigarukaho muri kino kiganiro. Ndabahaye ikaze mwese n'andi makuru yose akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Ndabahaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe ayo makuru yose. Abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi muri iri joro by'umwihariko mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye turabahaye ikaze cyane. Abatwumviriza kandi muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abatwumviriza muri mu bihugu bigiye bitandukanye haba ibihugu by'abanyi ngaha mu karere k'ibiyaga binini, abari mu burengero bwa Afurika, mu manuko bwa Afurika ndetse n'ahandi, mwese turabahaye ikaze ngaha kuri Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane yihuta adafise ivumbi adakoze amaguru hasi, agaruka kuba biriko bigezweho biravugwa ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze by'umwihariko amakuru tuyatangurire ku ruhambe rwa Kongo, ariko kandi turaza kwibanda no ku gihugu c'u Rwanda ndetse no ku gihugu cacu c'u Burundi. Birumvikana abantu benshi barazi imiborogo ndetse by'umwihariko n'ibiziga by'abasoda b'i Burundi bagiye baragwa ku butaka bwa Kongo guhera umwaka uheze kuva botangura kurungikwa muri icyo gice, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Haba abasirikare bato bato, intwazangabo, abafise amapeti agiye atandukanye baraguye muri izo ngwano bari bararungitswemo. Ariko kandi mu nyuma y'uko hari hamaze igihe hariko haraba indwano zikomakomeye cyane, hari amakuru avuga ko hagiye gutanguzwa amatohoza akomakomeye cyane yo kurabira hamwe ku byaha by'ingwano cyangwa se ibyaha by'intambara byibasira inyokomuntu ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye byagiye birakorwa nga muri kino gihugu ca Kongo, aho bigiye gutangura kugenzurwa. Hari abatajya umunwa mu kugaragaza ko Burundi bushobora kuzisanga mu mutego bwatawemo na Kongo ibwizeza kubuhereza ku mahera, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeza kugenda biratangazwa bishobora kuzotuma Burundi buzisanga bwaraguye mu mutego, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradutangariza. Burundi bumaze igihe bwararunigitse amabatayo by'umwihariko ashika muri 17 ku butaka bwa Kongo, harimwo akorera muri Kivu y'Amajyaruguru, andi agakorera muri Kivu y'Amajyepfo agwanya umuhari wa Red Tabara. Ariko kandi bose bakaba barahurizwa by'umwihariko ku kuba baragira uruhare mu bikorwa bigendanye no gukora ibyaha bigiye bitandukanye, haba gufata ku ngufu, ibyaha by'intambara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byaha kandi babihuriyeho n'abandi basoda bagiye batandukanye usibye abo Burundi, higanjemo abandi babarizwa muri SADC by'umwihariko baturutse muri Afrika y'Epfo ndetse na Tanzania ndetse na Malawi, hakiyongeraho kandi abandi basoda barimo abazarendo, aba FDLR, aba FARDC ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Karimu Kani aravuga ko ashigikiye umugambi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko wo gushira komite ijejwe ishigwa rya sentare idasanzwe ku byaha byakorewe muri icyo gihugu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kane aragira ati ndashimiye ingingo yafashwe n'abategetsi ba Kongo yo gushiraho rero komite yokora mu gushinga sentare idasanzwe mu gihugu cabo cya Kongo. Hishimikijwe by'umwihariko umugambi wo kuzuzanya ibiro byanjye by'umwihariko biriteguye gutanga imfashanyo iyo ari yo yose y'ubuhinga kugira ngo by'umwihariko hashingwe sentare idasanzwe nga ku butaka bwa Kongo. Mu itangazo umushikirizamanza by'umwihariko Karimu avuga ko abategetsi ba Kongo bamwituye inshuro zibiri zose bamusaba yuko rero yotanguza amatohoza ku byaha byakorewe muri icyo gihugu muri rusange.
ubwa mbere ngo bamusaba kugira amatohoza ku byaha byakozwe imbere y'itariki ya mbere z'ukwezi kwa Mukakaro 2022 CPI ngo ikaba yaraciye itanguza icyo gikorwa. Mu kwezi kwa Rusama by'umwariko canke kwa 5/2023 Kongo yarasubiye gusaba kuri roho kwihezwa amabi rero yakozwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru by'umwariko mu kwezi kwa mbere guturuka 2022. Uyu mushikiriza manza aravuga ko ibiro arongoye byagize amatohoza yibanze yo kuraba nimba rero by'umwariko ibyo byaha biri mu bihanwa hisunzwe amasezerano y'i Roma ashiraho sentare mpuzamakungu mpanabyaha, arasanga ibyaha byakozwe icyo gihe biri muri uwo mugwi. Aragira ati ibyaha byose bihanwa hisunzwe amasezerano y'i Roma byakorewe mu ntara ya Kivu ya ruguru kwigenekerezo ya mbere z'ukwezi kwa Mukakaro 2022 bizoja ku rutonde rw'amatohoza yuguruwe by'umwariko 2004. Uwo mushikiriza manza aributsa ko rero kandi ibyaha byakozwe muri Kivu ya ruguru by'umwariko bitazoraba gusa impande zihanganye canke se umugwi kanaka muri rusange, birareba umuntu wari wese ashobora kuba yoragizemo uruhare. Bivuze ko rero abasoda bamwe na bamwe ndetse n'abandi bafise ukuboko muri ibyo bikorwa bashobora kuzogerwaho n'ukuboko k'ubutabera. Aragira ati ndibukije ko rero amatohoza yo mu ntara ya Kivu ya ruguru atazotumbera abahanganye by'umwariko gusa canke umugwi w'abantu kanaka by'umwariko ibiro ndongoye bizoroba muri rusange ataho byegamiye uruhara rw'abakekwa rero ibyaha kandi bizokorana n'abategetsi ba Kongo hamwe n'izindi nzego dusanzwe rero dufashanya mu gutunganiriza abakorewe ibyaha nk'uko biko biratangazwa. Urongoye CPI avuga ko intumbero y'iyo sentare ari ugushiraho rero ubutungane bw'inyuma y'intambara burama by'umwariko muri Kongo. CPI kandi n'amakungu bashobora gushigikira ndetse no gukuramwo iyicwa ikirwa nk'uko biko biratangazwa. CPI kandi by'umwariko ngo iriteguye gutanga imfashanyo y'ubuhinga muri Kongo mu gushinga by'umwariko mu gushira ingufu hamwe mu kurwanya ukudahana ibyaha mpuzamakungu nk'uko biko biragaragara. Ibi byaha byinshi byagiye birakogwa by'umwariko byagiye biratuma batari bakeya bavanwa mu byabo n'izingwano zimaze igihe ziribonekeza, ariko ikibabaje kinatangaje nuko hari ibigo bimwe na bimwe bishobora kuzisanga muri uyu mutego. Abasesenguzi barasanga ndetse bakanagaragaza neza yuko by'umwariko bikomeza kugenda biribonekeza canke bikomeje kugenda birigaragara nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwariko ibyaha bimwe na bimwe bigendanye no gufatira by'umwariko ndetse no kubuza Uburundi kuba bwotumiza intwaro hanze by'umwariko bishobora kuzobagonga mu gihe gushika ubu ngubu amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusomera agaragaza ndetse akanerekana neza ko by'umwariko uko byogenda kose ibi byaha bitazobura kugonga abasoda bamwe na bamwe b'abarundi barongetswe ku butaka bwa Kongo. Uburundi burafise nk'uko natanguye mbivuga amabatayo ashika muri 17, ariko bikaba bivuga ko ibatayo zikaba muri 2 zavuyeyo by'umwariko zikaba by'umwariko hasigaye 15, ariko bakaba batajya umunwa mu kugaragaza ko hari hateganyijwe kurungikwayo izindi batayo zishika muri 2 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Uburundi bwaramaze kugwa mu mutego rero Kongo yabutayemo yuko Kongo izagira bariha amahera rero ku basoda bazajya barinjira muri icyo gihugu. Igitangaje kinababaje nuko rero aba basoda iyo bageze ku butaka bwa Kongo batangura kwinjira mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza canke bitari ngombwa nk'uko bimaze iminsi biratangazwa. Nko muri Afrika y'Epfo abasoda baturutse by'umwariko baragiye barashinzwa by'umwariko ibi byaha bigiye bitandukanye ndetse bamwe baramaze no kugenda birukanwa, hari n'abandi bamaze iminsi baravugwa. Ibi ni nako bimeze ku basoda bamwe na bamwe by'umwariko b'abarundi, ariko kandi hakiyongeraho n'ibindi byaha bigiye bitandukanye by'umwariko byakomeje kugenda birakorwa n'abandi basoda mu mabohero agiye atandukanye ku butaka bwa Kongo. Hari kwibonekezamo abiganjemo abo muri FARDC abazarindo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
icyakora nubwo hakomeje kugenda hibonekeza ibintu bimeze bice canke bya bimeze bityo, amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira, arakomeza kugenda yerekana neza yuko by'umwihariko ibiganiro bimaze iminsi birabera i Rwanda mu gihugu ca Angola byarahuje intumwa ku ruhande rwa Kongo ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Angola, biriko biratanga umusaruro nubwo hakirimo kunegosiwa cyangwa se gukorwa ayandi masuzuma agiye atandukanye. Icyamaze kugenda kiratangazwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Bwana Patrick Muyaya, by'umwihariko biratangaza ndetse bikanerekana neza yuko by'umwihariko gahunda zihari ndetse by'umwihariko n'ibikomeje kugenda birategurwa ari bigendanye by'umwihariko no gushyira ku iherezo ku muhari wa FDLR. FDLR yarabaye ikibazo ku karere k'ibiyaga binini ku Rwanda, ariko kandi mu bihe byutandukanye baranavuze ko by'umwihariko FDLR yakoze amabara menshi muri Kongo, ariko kandi bitewe nuko yakomeje kugenda iragira uruhare ndetse no mu muhate wo gufatanya n'ingabo z'icyo gihugu mu guhangana n'umwari wa M23, byakomeje kugenda biratuma iragirirwa icyizere ndetse by'umwihariko isa nihawe intebe mu butegetsi bwa Perezida Tshisekedi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe by'umwihariko bivuga ko ingwano zimaze iminsi zirakorwa by'umwihariko ku ruhande rw'ingabo za Kongo n'abafatanya mu guhangana n'umwari wa M23, hamaze gukoreshwamo by'umwihariko hafi miliyari zishika muri 2 z'amadolari y'Amerika. Bwana Moise Katumbi asanzwe by'umwihariko ari umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo, ari no mu bigeze kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2023, araherutse gutangaza ndetse no kugaragaza ko by'umwihariko bitumvikana kubona umuhari nka M23 by'umwihariko rero wanananiwe gusenywa mu gihe hari ingabo ziganjemo izaturutse nga mu gihugu cy'u Burundi zitwa ko zari zije guhindura amateka nga muri Kongo, ingabo za SADC zaturutse muri ibyo bihugu twavuze ruguru, izo muri MONUSCO ndetse by'umwihariko iz'abazarindo, aba FDLR ndetse n'aba FARDC, ndetse hakiyongeraho n'abacancuro bagiye batandukanye baturutse muri Romania, Bulgaria, muri Blackwater, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakiyongeraho kandi n'abaturutse mu gihugu cy'Uburusiya. Ibi byose rero by'umwihariko byarakomeje kugenda biratera impungenge ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse berekana neza yuko by'umwihariko bashyigikiye ibyatangajwe cyangwa se ibyavuzwe n'uyu Moise Katumbi. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira nuko by'umwihariko Moise Katumbi yavuze ko ubwo yari guverineri w'intara ya Katanga ku bwa Desire Kabila, by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko bakoresheje amafaranga make cyane ugereranyije by'umwihariko nayo leta ya Kongo imaze kugenda irakoresha mu bikorwa bigendanye no guhangana n'uyu muhari wa M23. Avuga ko rero by'umwihariko ari hashingira avuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi busanzwe bwarabonye akaryo mu bigendanye n'ingwano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira. Nubwo kandi bimeze bityo by'umwihariko hari amakuru yaje kugenda arashyirwa ahabona na Bwana Patrick Muyaya. Bwana Patrick Muyaya by'umwihariko mu kiganiro aherutse kugirana n'abamenyesha makuru harimo nka Jeune Afrique, ikimenyesha makuru cya Jeune Afrique yaje kugenda aragitangaza ko by'umwihariko leta ya Kongo yiyemeje ndetse yiteguye no gusenya no gushyira ku iherezo umuhari wa FDLR. Yavuze ko rero by'umwihariko yiteguye gushyira iherezo ku muhari wa FDLR mu rwego rwo kugira ngo bakureho inzitwazo zose izo arizo zose igihugu c'abanyi c'u Rwanda cyakomeje kugenda kiragaragaza mu bikorwa bigendanye no gukura ubwirinzi bukomakomeye cyane cyari cyarashyizeho mu rwego rwo kwirinda ko hagira uwogerageza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu cyangwa se w'icyo gihugu c'u Rwanda. Bwana Patrick Muyaya rero yavuze ko ku ruhande rwa leta ya Kongo azi neza yuko FDLR ihari ari abantu batagira icyo batwara batari n'ikibazo kuri uwo mutekano, ariko yavuze ko mu rwego rwo kugira ngo bakureho izo nzitwazo izo arizo zose biteguye rero by'umwihariko gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba boshyira ku iherezo ibyo bikorwa by'ubwitwazo nk'uko byama biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda aradushikira rero cange aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeza kugenda biratangazwa cange bikomeje kugenda biragaragara byose bigaragaza ko leta ya Kongo yoba yaramaze kugenda irakora yiyemeza gusinya amasezerano, ariko kandi hari n'abandi batajya umunwa mu kugaragaza ko yemeye kuyasinya kubera igitutu c'amahanga yakomeje kugenda arashyirwaho.
ibihugu bigiye bitandukanye birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango umwe bw'Uburaya ndetse by'umwihariko ibihugu birimo nk'Ubufaransa, Bubiligi ndetse n'ibindi byarakomeje kugenda byotsa igitutu Perezida Tshisekedi. Kugeza ubu by'umwihariko hari ubwoba bw'uko aba FDLR bashobora by'umwihariko kutazotsinsurwa, bakaba bashobora kuzoburirwa, bakaba bohongera mu gihugu cy'u Burundi gisanzwe kirafisanye umubano n'igihugu ca Kongo, cyane yuko rero hasanzwe hari n'ibirindiro mu ishamba rya Kibira by'aba FDLR. Gushika ubu rero abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko bategereje kuzarabera hamwe ibikorwa bigendanye no gusenya uwo muhari, nk'uko by'umwihariko byemejwe na African Intelligence, ikimenyesha makuru cyandikirwa mu Bufaransa gisanzwe kirandika inkuru zicukumbuye. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongeye gusura amasaha y'igitondo turabira hamwe andi makuru agezweho.